mwitegura amashi menshi cyane. Nongere twongere duhezagirane mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Si agaseseshwa rumuri, ndabona neza ko munezerewe, umuntu abaravye mu maso. Bamwe twagomba dusenga Imana, dusabe Pastor Bugabogabo asenga Imana. Uteye iteka ishenyero ryawe Mana, turanezerewe kubona ibikorwa bikomeye cyane Mana wakoreye kuri uyu musozi. Turabonye abakozi bawe barashyize kuri uyu musozi, turanezerewe ko Mwami Yesu uri hano, wemeye kuza. Turasabye kugira ngo ukoreshe abakozi bashyize kuri uyu musozi, igikorwa gitangure buhoraho we, ugishingire intahe. Wezagira abakozi bawe Mwami kuri iyi gikorwa agiye gukora. Mwami wakoze kutugirira neza nk'uku birakorwa, turakwizigiye kubikora kandi kutwumviye, tubisaba mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hano mu Kirundi kandi tunezerewe, ice dusaba ko hale santra ya hano mu Gisoro nayo ice iba irikazanura tujya guhimbaza Imana indirimbo imwe. Yesu abahezagiye. Imana yacu ni nziza, Wewe mambo ni
twita umutima mubi uvuye ku cyaha. None Imana yo mwijera agahezagirwa, twagomba duce duha kaze umurongozi wa centre y'Inyamutobo kugira ngo dufashe gushikisha abashitsi uko murabona ngaha ko ari bidasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, umwami wacu Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu yoshimwa mu gisuru. Yoshimwa. Yesu ishengero n'abakozi b'Imana turabaye kaze hano mu bwiza bwo mu gisuru. Imana ibahezagire. Abarinzi mwese abavuye hafi n'abavuye kure, kaze mu gisuru muri umwanya. Imana ibahe umugisha. Reka rero kazi umubyeyi wacu numero wa kabiri baturamutse baca batumenyesha n'ibikurikira. Imana nishimwe kuko babivuze no gushimira Imana cyane. Uku kwezi uko imigisha. None rero kuko babivuze turi n'abashitsi bafise abarongozi b'agasantre baje kudufasha no rubanza nabo bazananye. Abo turabaye kaze cyane bose, abashitsi bose kumve ko bari muhira. Turaza guhana kaze kumwe dushitse ahandi hantu, ariko ubu turabaye kaze y'intango. Kaze cyane. Abaye bwakeye mwese bwakeye. Mwami Yesu n'abahezagire. Turashimira Imana cyane no kuri uno munsi naho turonse umwanya nk'uyu wo kuba turi hano mu bwiriza bwo mu Gisoro. Tumaze iminsi dukora bino bikorwa, warakoze ibikorwa mu bwiriza bw'Ubutezi, hanyuma duca tuja mu bubwiriza bwo mu Gisoko, none munsi turi hano mu bubwiriza bwo mu Gisoro. Turashimira Imana yafashije iri shengero, bakaba bamaze iminsi itari mike myinshi cyane bari gukwaca Imana, kandi Imana yarabazigamye. Turabona rero bagize ibakwe yo kiri ku buntu ngo bubake ingoro y'Imana, birakunda. Ingoro y'Imana barayubatse kandi imeze neza. Hanyuma kandi uko Salomo yahora abikora niko natwe tubikora. Iyo myaka tuyimaze, iyo hari ingoro zubatswe, yaba ingoro y'Imana canke ingoro yakira abakozi b'Imana, naho nyine turakora igikorwa by'ico tugashobora kugurura. Uyu munsi mukuru rero turafise n'abashitsi batugendeye baje kudufasha runo rubanza. Turi kumwe n'umwungere wa mbere n'uwa kabiri b'Igitega n'abapasoni n'umupasiteri yabaherekeje. Reka tubasabe ibigoye berekana amaboko kugira ngo babone neza. Aba nabaje bava Igitega. Mbega murabakiriye? Murabakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze cyane, kaze Imana ibahezagire. Kaze Imana ibahezagire. Kaze cyane. Hanyuma turi kumwe kandi n'umwungere kumwe hano, bagomba nabo nyene baturamutse natwe tubaramutse. Yesu nashimwe. Baramukije mu izina rya Yesu. Intasho z'abanyaganuzi. Mbega murabakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze cyane, kaze Imana ibahezagire. Hanyuma kandi turafise umushitsi yaje ava mu gihugu kibanyi cy'i Kongo, ariko uno munsi ari mu Buganda. Twaramutumiye nawe nyine kugira ngo aze adufashe urubanza nkuru, araronka umwanya arabitwemerera. None nabo nyine reka tumusaba turamutse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana wabariki sana, asante. Amen. Mramwakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze cyane, karibu sana, Mungu akubariki.
bahise biteka batugendeye tugende tuti kaze bene data Imana ibahezagire kubana natwe hano iwacu mu ngoro y'Imana kaze cyane cyane ko twamaze kwakirana usubiza ijambo umwungere wa kane baradusubije ijambo hanyuma rero kugira ngo ibikurikira mu gushishikara igikorwa cyatuzanye kugira ngo ubiga muriya uko niba abizi natuje imbere Imana ibahezagire cyane. Hariho akajambo abarivye bavuze hajya bariko baraduhonja batubwira ibijanye n'izi nyubakwa ziri ngaha. None twagomba duha ijambo umubwiriza wacu wa hano kugira ngo atubwire mbega aya mazu ariko aravugwa mbega kubera iki turi ngaha mutari kudushikiza n'ahandi hose. Ijambo ni igiwanyu. Muri iyo myaka 50 iheze ishengero ryarakoze ibikorwa by'iterambere tuzobyumva mu bihe bizoza uko mu minsi umunsi w'ejo tuzobyumva mu ijambo. Mw'iyo myaka twarubatse amazu, ishengero ryarubatse amazu rirongowe n'abakozi b'Imana bariko bakorera aha mu bwiriza bw'Inyamutobo kuko ubwiriza bubyagwa n'ubwiriza bw'Inyamutobo. Barubatse amazu ariko ayo mazu ntiyari gushobora kwakira abashitsi bangana gutya. Turavye uko intambwe mugezeko mu buryo bw'impwemu, turavye kandi n'intambwe mugezeko mu buryo y'iterambere ry'ibikorwa, atigenda mwitegure tugomba tubashikirize intahe muronke ububwiriza namwe mwigenge kuko abakristo bo ngaha bava kure. Aha ni ku birometero 9 ariko harabava hirya rwose bararuha. Hanyuma rero mw'ico gihe sikera ni mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze itariki 28 z'ukwezi kw'icenda. Ico gihe rero imbere yabo abavyeyi bamaze kutubwira ati genda mwitegure ishengero twararishikirije ijambo abarongozi bacu ba santre batubwiye. Tumaze rero kubiganira n'ishengero, ishengero ryaranezerewe nico gituma mubona rero tuhagaze ngaha mw'uwo mwaka imbere yaho gato kugira ngo twakire abashitsi abavyeyi bacu batuzaniye baje kudushikiza intahe y'ubwiriza. Twaciye twubaka irya nzu. Ico gihe twari kumwe n'umubwiriza wo mu Kivoga yaza Inyamutobo, uru narwo rukaba n'urusengero rwahakukira. Iyi nzu rero ica irubakwa rero kuronka iryo jambo abavyeyi baca baratubwira kandi na twebwe turabibona ati yamare mwibuke yuko imyaka 50 iheze kuko nyakubahwa umuvyeyi wa mbere umwungere wa mbere aha ni muhira yabigumiza ku mutima. Rero tubwira ati iyi myaka 50 irihere mu mwaka uza harakwiye kuba yubile. Hanyuma turongera turabiganira n'ishengero, tubimaze kubiganira Imana kiradushoboza kuva nko mu kw'icumi gushika ubu kiradushoboza kuronka iryanzu kandi igateye imbere rwose. Ariko turavye ikiringo tubatswemwo tuca twumva ko habaye n'ukuboko kw'Imana kandi iyo turiko turakora ibikorwa rero mu camake ni kitwovuga mu bijanye n'uburyo bwakoze nitwobidondora tuzobigarukako kumbure kiretse abagenzi b'ishengero n'abavyeyi nyene bagiye badushigikira batandukanye. Ico rero twobishimira Imana. Nico gituma rero tunezerewe kubona tumaze kubishikiriza abavyeyi bacu
duciye ku barongozi ba santere batwemerera ati genda rero mutegure. ati nta mfashanyo yavuye hanze yaje hano mu Gisoro, byose byakozwe n'ishengero ryahereye. Imana ihabwa icyubahiro. Yavuze ijambo rikomeye cyane muri ino saha. Imbere y'uko twugurura aya mazu, twagomba tubanze dusabe uyu mushyitsi yavuye mu Buganda ni Kongo asengere aba bantu bakoze ibikorwa byose, hanyuma tubone guca twugurura igitambaro twinjira kuraba aya mazu yubatswe kugira ngo aze akore igikorwa cyo kwakira abakozi b'Imana hamwe n'abashyitsi. Turamuhaye ikaze. Kutembelea kila mmoja, tunawatakia maisha mema, tunawatakia maisha marefu, kusudi waendelee kukutumikia, maana watu hawa ni vyombo vyako. Tunawaombea Mungu, bariki kila mmoja, bariki wa baba, bariki wa mama, bariki vijana, bariki watumishi wako, na zaidi ya yote bariki nchi ya Burundi. Tunaona watu wanajitoa kwa ajili ya kukutumikia wewe Baba. Tunasema asante kwa sababu zile baraka ziko hapa, na tuna matumaini makubwa kwamba kabla hii nyumba haijafunguliwa, tafadhali wewe uwe mwaliko wa kwanza, ufike hapa na baraka zako, maana baraka zikifika lazima mahitaji yetu yote itakwenda kujibiwa. Kubera ishengero ritwaniye hano, turuguruye aya mazu yitirirwa abakozi b'Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. amen. Bagire gato kubabwira mu kanya gatoya gusa, mu misogonda mikeya gusa, jewe ndi hafi yaho ndaja kubabwira Abaririmbyi mutera amakorasi Kisha kugira ngo tuzobe umugisha abakozi b'Imana bazose abakozi. turamushimiye mwami wacu
dutarike ibiganza turamukanye twongere duhezagirane mwese uhoraho n'abane namwe dufise ishimwe mu mitima yacu ku muntu wese akoraniye hano nibidasanzwe abanyagisoro n'ishimwe rikomeye kuko ibihe nk'ibi turabinezererewe mwami nuhabwa icubahiro niwe wabikoze mwami niwe wabikoze nuhabwa icubahiro uri Imana nyamana mwami icubahiro n'ikibi cawe mwami turanezererewe Imana none turaguhaye kaze muri uyu mwanya mana turaguhaye kaze bwiza bwawe buhantu bwiza bwawe muri kino kibanza mana ibikorwa bigiye gukorwa byose ubibemwo mwami amajambo agiye kuvugirwa ahantu mwami uyabemwo mwami twumva Imana umuntu wese yibonera ubwiza bwawe urakoze mwami kugiye kuduhezagira koze kugiye kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu abe ko hale fanfare yikazanure turaja kuririmba indirimbo ya 309 mu Kirundi turikiriko turayiririmba icyo dusaba abana muce mwikazanura namwe hamwe nako hari centrale yo mu Gisoro muce mwikazanura
rya Yesu. Namwe Yesu naduhana umugisha. Turanezerewe hano mu Gisoro. Rero reka muri mwatwakirane. Reka twakire mwebwe mwese ishengero abaririmbyi mwavuye hirya no hino. Kaze muri umwanya. Igira kabiri reka umuvyeyi wacu umwungere wa kabiri baciye baturamutsa bashishikara nibikurikira. Muri amahoro mwese. Uburo biganza turamukanye turagize gakiri. Imana ibahe umugisha. Kuko babivuze turanezerewe cyane kuri uyu munsi. Ni umunsi wasengewe n'abantu batari bake kugira ngo tuzoshike ko turi amahoro. Twaje gushimira rero Imana ibudushikanye ko turi amahoro. Hanyuma kigize kabiri naco kwakirana nk'uko babivuze. Bwa mbere twamaze guhakaze shengero ryose muri hano. Abantu bose mwaje kudufasha runo rubanza. Turahaye kaze abarongozi b'amasantere twarabatumiye ko hano bakadufasha n'abapasiteri n'abandi bose n'abavuga butumwa. Umuntu wese ari hano azi ko yatumiwe wo muri misiyoni yacu turamuhaye kaje cyane. Imana imuhezagire. Imana ibahe umugisha. Ushengero kugira ngo ashishikare kutwakirira abandi bashitsi babubahwa twatumiye. Turamuhaye kaze. Ego murazi ko dufise iminsi mikuru uno munsi ibiri imananye. Turafise kugurura iyi ngoro yitirirwa izina ry'Imana, kandi turafise n'umunsi mukuru wa yubile w'imyaka 50 iri shengero ryo mu Gisoro rimaze. Rero twaciye dutumira abashitsi b'iteka bashobora kuza kudufasha mu gukora kino gikorwa kuko ntawe wocikorana wenyene. Turafise rero nyakubahwa yahora ari musitanteri wacu, twarakoranye igihe aha twariko turubaka ingoro y'Imana, niwe twari kumwe mu bikorwa kandi yabanye natwe muri byose. Ejo gituma twagomba tumwakire aturamutse tumuramutse. Yesu nashimwe. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Kume kandi n'umwubahwa mukenguza amateka nawe nyene iyo turamutsa nawe tukamuramutsa. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Muri amahoro. Yego. Yesu nabahezagire cyane. Amen. Nabo mbega murabakiriye? Yego. Murabakiriye? Yego. Ibiganza by'urukundo kaze cyane. Imana ibahezagire. Kandi twaratumiye n'amashengero kugira ngo baze kudufasha muri bino bikorwa, na cyane cyane kugira ngo byose bigende neza. Turafise umwungere wa mbere no wa kabiri ishengero ry'Igitega n'umupasiteri n'abapasoni babo bohagarara aho bari kugira ngo tubakire tusabe baturamutse tubaramutse. Yesu ashimwe. Amen. Turabaramukije amahoro mwese. Amahoro. Yesu nabahezagire. Amen. Bega murabakiriye? Yego. Ibiganza by'urukundo kaze cyane. Imana ibahezagire. Turafise n'ishengero rya Karusi nayo nyene ryaje kudushigikira kugira ngo badufashe uru rubanza. None reka tubasabe baturamutse natwe tubaramutse. Nabo bagendanye bavyaguruke bahagara aho bari. Yesu nashimwe. Amen. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Amahoro. Murakoze. Murabakiriye? Yego. Ibiganza by'urukundo kaze cyane. Kandi turafise na mwene data yaje ava i Kongo, abo nyene twagomba tumusaba turamutse natwe tumuramutse. Gisosi Jerome. Imana ishimwe. Amen. Imana ibahezagire. Amen. Muramwakiriye? Ibiganza by'urukundo kaze cyane. Kaze Imana ibahezagire. Hanyuma turafise kandi n'umushitsi aje ava Muyinga, mugabo nuwo muri Kenya dusaye dukorana mu bikorwa mu ntara
ya Buhumuza nawe nyene tumusaba turamutse nakwe tumuramutse. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nimetoka Muyinga, Mungu awabariki. Amen. Muramwakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze cyane twatumiye n'abajejwe umutekano bikumwe n'uwo waje aserukira umutware mukuru. Rero tumuhe kaza turamutse tumuramutse. Yesu ashimwe. Amen. Naje nserukira komanda w'ikambi yo mu Ruyigi yo benshi bita Kamurehe. Murakoze. Tugire Kristo. Murakoze cyane. N'uyu yaje aserukira aba intwaro n'ibindi. Muramwakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze cyane, kaze Imana ibahezagire. no kwakira abashitsi. Reka duhe mu centre kugira ngo turongore kubashikisha neza. Turagenda nkuko dusanzwe tumenyereye, ariko kandi taho twavuze hano iwacu mu ngoro y'Imana, turavuga hano iwacu mu Gisoro, taza kubivuga hanyuma mu ngoro y'Imana mu ndi mwanya. Murabisobora Imana ibaheze gasiko? Aho twavuze mu ngoro y'Imana turi hano iwacu mu rimwe kabiri gatatu. Bene data Imana irahezagire kubana natwe hano iwacu mu Gisoro. Kaze kaze. Mbega muramwakiriye? Ibiganza by'urukundo. Kaze. Nuko barakoze cyane kudushikishiriza abashitsi Gisoro nyene yarivyo. Iyo duhagaze ngaha umuntu ntashobora kuyibaza ingene byagenze atabibariwe. Twagomba rero tuvuge mu ncamake ingene twashoboye gushika kuri nongoro y'Imana mubona imeze gutya. Bwa mbere ishengero ryo ngaha ryatanguye mu 1976. Ico gihe ababyeyi bashoboye gutanguza ingoro y'Imana ngaha ya mbere. Bubatse ingoro y'Imana yubatswe ibiti, hanyuma isakajwe ubwatsi. Hanyuma ishengero rimaze kuboneka baca baja inama ishengero ryo ngaha uko bangana kose naho bari bake bariyumvira ati nitwoguma mu ngoro y'Imana y'ubwatsi n'ibiti, kandi no kuzura yariko iruzura, bariko baragwira, Imana yariko irabagwiza. Hanyuma baca baja inama barubaka ingoro y'Imana yubakishijwe amabuye, isakajwe amabati ariyo yiriya mwabonye hajya. Hanyuma ico gihe kandi haraca imyaka itari mike, ingoro y'Imana mubona ihava iruzura, Imana irabahezagira irabagwiza. Imaze kubagwiza baca ntibyashoboka ko bashobora gukwigwamwo ngo basenge. Bose bari ndani mu ngoro y'Imana. Mu 1970 reka nsabe pasiteri Bekimase shike ngaha na mirongo muri 2016 uyu rero ico gihe yari umuvugabutumwa wo ngaha, niwe yari mwarimu wo ngaha. Hanyuma baraganira n'ishengero baravuga bati reka dushikire ababyeyi, barashikira abarongozi b'ubwiriza, barashikira abarongozi ba centre, hanyuma nabo barabashikirira ku bungere bacu, barabasaba ati twifuza kubaka ingoro y'Imana yagutse. Hanyuma baraheza ababyeyi barababera ababyeyi nyene nkuko ari ababyeyi, barababaza ati none murabishoboye? Bavuga ati twe turabishoboye, Imana turi kumwe turiko turasenga. Ico gihe rero ababyeyi bacu abungere barashitse ngaha, baca barabereka ati ingoro y'Imana mwoyubaka ngaha
imiryango yoba ngaha, hanyuma rero baca barahabwa uruhusha rwo kubaka iyi ngoro y'Imana. Icyo gihe uyu yari akiri muvugabutumwa ubu n'umupasiteri yaciye aza aragirisha inama y'ishengero yo ngaha, abashingana b'ishengero n'abandi bose abakozi b'Imana baje inama, baravugana ati twemerewe kubaka ingoro y'Imana, none mubona twoyubaka gute? Baca baganira n'ishengero baravuga bati amatafari turashoboye kuyibumbira tukayaturira, kandi amabuye turashoboye gusaba nayo nyene leta ikatwemerera tukayakura tukayishikanira ngaha. Baca baravuga ati n'umusenyi aha hafi hari hahuri turashoboye gusaba muri leta bakatwemerera ugashika ngaha. Hanyuma baca rero baja ku kivi, abavyeyi baradushikiye muri leta baca baraduha uruhusha, amatafari aca araturirwa, amabuye ugwaruka, amabuye yose yubatse ingoro y'Imana yashombwa n'ugwaruka. Hanyuma abana nabo baca baravuga bati twebwe abana natwe nkuko mwumvise babiririmba ati twebwe ku matafari ntawe udukorerako kuyashomba. Abana bajako bashomba amatafari, ugwaruka rushomba amabuye, abakuze nabo bavoma amazi bongera, abafundi nabo turabafise ngaha mu Gisoro bongera bubaka. Hanyuma rero nuko byagenze. Hanyuma ico gihe ingoro y'Imana uyu aca avaho, yahakoze imyaka 8, aca avaho isa n'ihetse igeze ku 2-3 igira ihere. Hanyuma rero acaza kuba Imana iramuhezagira, aca umupasiteri Inyamutobo, tuca dufatanya kurongora ubwiza bw'Inyamutobo, tuca turayibandanya kugeza ahigeze ubu. Ubu rero turanezerewe kubona uyu mwaka twashoboye kubaka uyu munara, niwo dusozere, niho tugezeko. Iki gihe naho twari kumwe n'uyu mupasiteri, muri uno mwaka twari kumwe n'uyu mupasiteri, tuca turabandanya rero turubaka umunara uyu. Hanyuma rero turashimiye Imana naho itarahera, turashirako torotwari itwara amazi n'ibiyo ntibirajako neza, ariko turashimiye Imana kubona itugejeje kwino ntambwe. Yesu nashimwe. Kandi icyo nsaba nuko Imana yobandanya ibana natwe. Jewe uyu agiye kunkorera mu ngata, ubu ntakiri muvugabutumwa, ubu ni pasiteri. Hanyuma rero nanje mbandanye nkorera Inyamutobo, tuzobandanye tubasengera kugira ngo byose bigende neza bayisozere. Yesu nashimwe. Murakoze cyane ku ijambo rizima mushikirije iri koraniro ryose riri hano. Mwavuze muti baza abanyagisoro ibisigaye bizobananira, haba n'intete ibizobananira. Nuko rero turashimiye cyane Imana, turashimiye cyane abanyagisoro ngene mwakoze. Twumvise amajambo adukora ku mitima yacu, ingene abakuze mutigunganye, n'abana bakoze ugwaruka rurakora, ahandi naho ugwaruka rwirirwa ku marigara gusa. None rero ku munsi w'ejo mwararonse umuhezagiro, barasutseko amavuta y'umuhezagiro. Ku munsi w'ejo barasutseko umuhezagiro abavyeyi bacu. Uno munsi ho nagahebuza, mwe muritegura. Nicyo gituma ntatebeje twagomba duha abavyeyi abungere b'ishengero kugira ngo batubwire ijambo ry'umuhezagiro, bongere batwugurure icese imbere y'ikoraniro ingoro y'Imana kugira ngo muce muyishikira. Imana ibahezagire. Abahe bwakeye mwese, bwakeye bwakeye. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. Imana ikaba dutonesheje kugira ngo dukore bino bikorwa. Batari ngaha nijoro twaruguruye inzu zijanye n'ingoro y'Imana zizofasha kwakira abakozi b'Imana n'abashitsi. Nijoro abashitsi twari kumwe barabidufashije, twarabyuguruye.
none uyu mwanya nawo ni umwanya tugomba twugurure iyi ngoro y'Imana. Ingoro y'Imana nk'uko wabivuze yarakozwe mu bumwe, mu bwizigirwa no mu rukundo, byose biragenda neza. Hanyuma rero uno munsi naho twagomba twugurure iyi ngoro, ariko mbanje gusoma ijambo ry'Imana riturongora muri uko kugurura. Hariya mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma, igitabo cya kabiri cy'Ingoma kiriya gice cya ndwi, usome urya murongo wa 14. Igitabo cy'Ingoma ya kabiri igice cya ndwi, usome urya murongo wa 14 bize ku murongo wa 16. Havuga ngo, maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mu ijuru marira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo. Uhereye ubu nzokwama ntereza inyunga zanje, ndabe ntega amatwi yanje numve amasengesho asengerwa aha hantu. Uko buntoranije iyi ngoro ndayejeje mu izina ryanje riyibemwo ibihe byose, kandi nzoyamiza ko inyonga zanje n'umutima wanje iminsi yose. N'aya majambo y'Imana. Aya majambo y'Imana n'amajambo yavuzwe n'Imana yo mu ijuru. Umwami Dawidi yari yiyumviriye kubaka ingoro yitirirwa izina ry'Imana, mugabo Imana ntiyamwemerera. Imana imaze kutamwemerera iramubwira iti, umwana wanje Salomo niwe ashobora kuzonyubakira ingoro yitirirwa izina ryanjye, ariko wewe ntigishoboka. Aha rero tubonye ingene Imana yahezagiye tugashobora kubaka iyi ngoro igahera, n'ubuntu Imana yatugiriye. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero Imana imaze gushima yuko Salomo yokubaka iyo ngoro, murumva yuko we yarasenze Imana, hanyuma Imana irumva amasengesho yayo iri mu ijuru, hanyuma iracurira ijambo umwami Salomo, iramubwira iti, abantu banje bitirirwa izina ryanje nibakoranira hamwe kugira ngo basenge Imana, hama bave mu ngeso zabo mbi, Imana yaravyemeye ngo nayo izoca iharira ibyaha byabo kandi yongere ikize n'igihugu cyabo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Dufise uburenganzira imbere y'Imana gusenga Imana no gusabira igihugu cyacu kugira ngo abantu bahezagirwe, abantu bihane bave mu byaha, hanyuma kandi no gushobora ko Imana izoca iharira ibyaha igacikiza n'igihugu. Nico gituma rero turi ngaha twazanywe n'iyi ngoro. Urumva iyi ngoro ni kimazi gihambaye haba mu gihugu canke mu bantu b'Imana iyo bakoranye. Hanyuma rero Imana ikiravyemera ko guhera ico gihe Salomo yasaba, yakimwemerera yuko guhera ubwo inyonga zayo zizokwama kuri iyi ngoro, kandi n'ugutwi kwayo izokwama igutegera abantu bariko barasenga batumbere iyi ngoro. Imana nishimwe cyane. Ni ukuvuga rero turonse ikintu kirimo byose, turonse ikintu cy'ikimazi, turonse ikintu cy'agaciro gusumba amafeza n'amazahabu. Uko turonse ingoro y'Imana byose biba bishobotse. Igihugu turagisengera, ntabwo turisengera, Imana igatega ugutwi, Imana ikaraba n'inyonga zayo, igaca izanwa no kuduhezagira no kugira ngo itugirire neza. Nico gituma rero twagomba twugurure iyi ngoro icese, hanyuma namwe nabasabe musengere mu mitima, kuko iki gikorwa tugira dukore n'iyi ngoro tugira twugurure ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu duhawe n'Imana. Rero twoca dusenga tunezerewe kuko Imana yatugiriye neza. None nagomba nsabe aba twari tumaze iminsi turakorana bino bikorwa, nabo nyene begere hano kugira ngo badufashe, abungere ba kabiri badufashe, n'abashitsi badufashe.
hanyuma mu kanya turaja gukoma amashi menshi n'inzamba. Mu izina ry'ishengero rya Panekote ryo mu Ruyigi turuguruye iyi ngoro yitirirwa izina ry'Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mube muritegurira kunezerwa nanje ndihanye ingoro y'Imana barayidushikiza mu misogonda mikeya. Ingoro y'Imana amashi menshi cyane, nuko tuje dusaba abavyeyi abakuru b'ishengero make ishengero mushishikare kwinjira munezerewe. Bagi
Imani